uyu muhungu mutekereye ko asabye impano. Uyu muhungu icyo namubwira ni uko yoburanye uwo mukobwa. Umuburanye? Neza cyane. None gute wewe uri umukobwa ukaza kurya amahera y'abandi uwo muhungu utamuzi neza ko umwizeye umuvuga ati ko yuko muzobana. Bera, uyu muhungu vraiment mufashe urumva ko afitanye ikibazo n'uyu mukobwa. Ico gihe amahera ego yarayahekeye kandi ndamushigikiye pe. Bajiki wari inoti y'abandi? Bien sûr. Kuko ico gihe bari bakiri kumwe. Yego. Yayamuha bari kumwe. Arayahekenya. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti inama bakunzi ibiganiro bica kuri Tarsis Hope Ministry TV. Mu kiganiro cyo kuri uyu munsi muri kumwe kuri mikoro na Prote mwite turakingiwe canke Mr. Poro. Imbere yanje hari inkumi zibiri zitagase, bamwe muri bo murabamenyereye, wanashima bose murabamenyereye, kenshi tuba turi kumwe hano muri Tarsis Hope Ministry TV. Hariya kwa Bera mbona mwenyura cyane, tukuramutse Bera. Namahoro cyane. Meze neza? Ego. Hajya ni Bera nde? Ineza Bera Gloria. Ineza Bera Gloria, tuguha ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Nuko kundi ruhande tuza kuba turi kumwe n'umwigeme yatuzaniye ikintu bita kaboro mwite Genevieve. Tukuramutse bwana nako bibi Genevieve. Hageje nibirenga ngaha Birarenga cyane ko birakoze cyane. Ni Genevieve nde ku bantu kumbura rya mbere bagukurikiranye n'ubwo benshi bamwe basanzwe bakumenyereye hano. ni Genevieve niyo kwizeye. Subiramo cyaca mu akaboro. Akaboro. Akaboro ziko kariko karayitinga mwana. Nyene nibaze bari bagira kugira kajya kaboro kuko. Kuku. Apana kamwe gacuramye kajya kagororotse kuko. Bavyumvise. Baza barashira ko kajya kandegure nyene kajya kaboro. Rugo niho waza ngo kajya kandegure. Abone mu baha wewe ngira baratsindiyeyo. Niyo navukiye nza kuvayo umuti. Yaje waraciye mu hariya mu giha bagamba cyayendewe. Naraciye. Twari tugiye bagamba cya twari tugogomye. Ngo yani nyene naho hofi. Ngo tugogomye wadegure. Turabaye ikaze mu kiganiro di. Barakoze cyane. Nuko nama tuza kuba turi kumwe rero mwayibonye na abigeme babiri murabamenyereye muri zino nyubakwa za Tarsis Hope Ministry TV. Kuri nzobona bari hano cumenya nyene ko bataje kuhicara gusa ababize ico baje kuganira bariko baradukurikirana. Ariko mu kiganiro cyo namuze turaza kugaruka ku nkuru y'umuhungu umwe yakundanye n'umwigeme tubapfuye navyo nzi, ariko inkuru ko yagenze bano batumire bacu baraza kudufasha gutora inyishu twifashisha na kano kariba paka Peace and Love turiko na Vishu Love. Banza mugakurikira. Numuhungu yakunze umukobwa barapanga ivyo gukundana. Wa muhungu yarafise amikoro make, ariko tweronka twose yaraduha ko uriya mwigeme bari bakundanye. Haheze iminsi umukobwa haheze iminsi aca akundana n'undi muhungu yifise, ndavuga afise akanoti canke inzingwa bivana n'ukuntu bivugwa iwanyu. Aramuheba wa muhungu yari yifitiye amikoro make. Uwo muhungu n'umusaza
rwose aripfumbereje aricurikiye akaba avuga ati umukobwa ndamurondere ndamuburanye canke akanoti kanje ndagahebe kweri ndamuhebere ivyanje namuhaye. Nico kiganiro canke nico kiyago tugiye kuvugana ko uno musi abatumire mwababonye bagiye gutufasha guca hirya no hino ico kiyago. Uno muhungu ngo mufashe iki aburanye no mwigeme kubera yamutwaye utwiwe birangira mukatiye ikorosi niko muvyita canke nyene yimoshe kubere kwa Genevieve. Uyu muhungu umutekereye ko asata impanuka. Uyu muhungu icyo namubwira ni uko yoburanye uwo mukobwa. Yomuburanye neza cyane. None gute wewe uri umukobwa ukaza kurya amahera y'abandi uwo muhungu utamuzi neza kumwizeye uvuga ati yuko muzobana. Nimba utabumukunda murekane n'utwiwe twose. Umuntu mwase mwankane n'utwiwe twose. Umukunzi umukundane n'utwiwe twose. Umurya amahera kubera ikubizi yuko utazomujako. Utiutsi kutazomujako n'inoti yiwe yimuhebane. Umuntu y'umwase muranumva agaterime bahora bakunda gukoresha ngo ndakwangana n'ibyawe byose. Rero mu gihe uba umwase mwankana n'ibyiwe byose ukareka kumujyajyanya n'ibiki. Ariko aravuga ati je ndakwanga ariko akanoti kawe sindakanga. Ibyo n'amakosa rero niyo mpamvu abakobwa bakora ibyo. Nukuza umuntu arabajana mu gashaka abanza kuja kubabika. Akabanza bagahonja kugasha. Bakakumviriza. None amujya amahera nkandi. Ibatse vraiment. Reka sha. Reka tumve Bera nawe. Siko baturya. Bera. Umuhungu vraiment mufashe urumva ko afite ikibazo n'uyu mukobwa. Basha. Ari nkawe uri uyu mukobwa ubigenzeje gute? Nukuri basha tumvikana. Sivyo. Ico gihe amahera ego yarayahekenye kandi ndamushigikiye pe. Ashiki wari inoti y'abandi. Bien sûr. Kuko ico gihe bari bakiri kumwe. Ego. Yayamuha bari kumwe. Arayahekenya. Mu nyuma none urukundo boshe n'ibishobisho sivyo. Ibyo bishobisho byaramuhezemo atayumva ibishobisho ku wundi kandi wowe ndacasanga rero afise inzingwa niko bazita. Ego gusumba ujya wa mbere nebasha aje kwita mu muriro yabonye ahantu hari amazi y'akazu yaza. No Bera ntaguciriye. None gute wowe uri umukobwa sivyo ukaba ubizi yuko urukundo rwawe atari rwarundi rwo mu mutima ari ibishobisho gutuma umuhungu yoguhereza ku butunzi bwiwe bwose wowe ukaguma ubutora uri umukobwa kandi ubitora kutarayi ubitora kubera iki wese ndabitora nkarya nkahekenya neza ukuri kwamwe bene umurango babona kuko simba nayamukuye mu mufuko sasa reka ndakubwire umuntu umwe niwe yaciye umugani ngo nkunda kurya yarigishera kimumenange ntoze wa muhungu we jewe sinoshora kwihangana wandiriye amahera yiwacu ndakubwira muri Kongo cyangwa kugira muri Tanzania ntagukorera akantu kubera kurya amahera yiwacu. None tubona yagukuye mu mufuko neza cyane. None mu gihe uri umukobwa tuba dukundanye mvuga ati jewe nkakwizera nkaguha umutima we wanje sivyo reka nishire mu gishingo cy'uwo muhungu. Jewe nkaguha umutima we wanje ukemezanya yuko neza yuko tuzobana sivyo. Projet zose dupanga tuzipangana yuko tuzobana kandi mbere yo kunyemerera ndaza nkagupropoza kwanza sivyo. Wowe umukobwa ukavuga ati ego vraiment ndabyemeye yuko tuzobana sivyo. Ariko muri wowe unyemeye ubizi neza yuko utarahitamo uwo muzokubakana kubera ikintu rutungira kariti Jesse ndahitamo tuje nimba ari gukina amashanje n'ibiki tubikine ndabizi neza yuko tutazobana kubera ko ndabizi neza yuko tutazobana nta buryo bw'iwanje ndaguha. Ariko mu gihe uwo wanyemereye uvuga ati ndakwemereye by'ukuri tuzobana reka dutegure kazoza turondera iby'abana tubwire iki kubera iki ndaguha amahera yiwanje kandi ubizi neza uri umukobwa yuko tutazobana ubizi ati ejo zohindura nze gukunda uwundi mbega zoba ari impuzu uza gushaka wari uti namuraba mu ntuge mugasho mugiye kubatware bashobora kuvuga ati by'ukuri ntaho mwanditse zana icyanditse n'ibiki ndakubwira muri Kongo gukora iki hariho utuboro batanu muze murajya Bera inoti y'abantu urumva vraiment ko uyikocoye
ni hakurya y'uruzi muri Kongo no muri Tanzania barakora umuti umviriza bashatumvikana sivyo urukundo je ntabwo wozumbwira ngo turakundana heruka unene sivyo kuko icambere coba comeye umwanya wanje mba nagutayeko sivyo kandi kigira kabiri ayo mahera sinoza ndakugura utsingo ndayagukwe mu mufuko kuko sinoba ndi umusopayi ico ni kindi sivyo warinze uva iwanyu ukaza amashirishiri maka kwana kutemba kwa bera dufate nk'akaroro bose kwa bera cyambere sinakuhamagariye ico ni cyambere ushire mu mutwe peut-être wansanze ni wacu ndicariye nditurije nka kibazo na kimwe mfise mba naguhamagaye rero urabona niba umuntu aja kwigemuriye bijya atazanye nk'ingemu utegerezwa kuvyakira kandi si ngombwa yuko ashobora no kubijyako arashobora kuza kurya muri igiseke c'umuceri n'ibiharage kandi ukanabiteka akagenda no kubirya atabiriye rero wowe utereka kubirya ngo nuko yabigemuriye urahekenya ukuri kwami ahubwo uwo mukobwa ndamufelicite nuko anamunsi suko bimeze be gato tugaruke kwa bera ariko bera kirira impuhwe vraiment y'umuhungu utunoti yarafise utunoti duke yarafise mikoro make mukavuga ati fure mujya mukoba ko ndamukunda reka yenyene nze ndaronka reka ari n'umuhungu aramutuye faranga batumucoreye cyangwa yikoreye umuzigo akaremerwa mukavuga ati kubera umukunzi wanje aya vraiment reka ko ndose 10000 ndamuheko kano ga 5000 muri make umuhungu yarafise urukundo ariko n'amafaranga yarafise sindavyanse urukundo rutana n'amahera atarukundo bambe atamahera meshera dukundane kandi tumenye n'inoti ntituyisiga inyuma urukundo rutana n'akanoti mu gihe rero wowe ungaragariza gusa urukundo bararurya nzogwambara ariko ngo amahera arahera umugenzi cyangwa uwo mukurenza siga urukundo rufitanye isano nini nyacane hamwe n'amahera atakanoti nta rukundo rwonyene rugenda ruriyaganjako no tureke kubeshanya tuvugisha ukuri no mu ngo nyinshi ntushobora kuza kubwira umugore ngo sheri ngo umunsi rero nabuze ratio ngo turarira amazi ariko rero abantu bikundaniye kabiri gatatu ubwo bati je nibwo twararinza twikundanye nta ngora kabiri gatatu ndagirirwe ndarirara nigikunda tureke kubeshanya ntibyokunda arahiye noneho bakunda kuvuga ngo kabaye undi mutipe yakaze ngo kabaye gusa kimwe gusa nubwira bera urukundo ntabwo ruba rufatiye ku mafaranga sinavuze yuko rufatiye ku mahera ariko urukundo rurafitanye isano nini n'amahera oya cyane cyane we biboneka kuri ba bakobwa badakunda umuntu adafise amafaranga suko uko urabona je gusa ndakubwije ukuri ntiwoza umbwira gusa bwa bujambo bwa joteme ndagukunda birere hama iyo ndagukunda yawe nzoyiga none mbega ndakwibariza ikibazo iyo umuhungu aje akakubwira ati ndagukunda ukaba ubizi neza ko ari umukene uwo mukunda cyangwa ni uwo mukunda kumukunda ni uburenganzira bw'umuntu kwemerera ingabera dusubire nyuma gato uti urukundo umuntu wese ararufise ko uburenganzira bwo gukunda uwashaka mugabo nta burenganzira afise bwo kubana n'uwari we wese aja mubwira ijambo ndagukunda none mu gihe adafise ubwo burenganzira bwo kubana n'uwari we wese mu gihe wowe wahisemo ukavuga ati jewe ndavyemeye none wewe ubumva wowe wavyemeye neza by'ukuri cyangwa uba wavyemejwe n'akanota bafise kubera iki kubera ko abakobwa b'umu wamumeze uko umviriza ubwa mbere uzumbwira uti ndagukunda ubu utakumbwira ngo tubane kandi ndakwemerera uti yego dukundane simba ndakubwiye yego tubane umva ndababwire mwa bahungu abakobwa nkabo mubagiye muri Kongo baratamba utuboro ahagara n'umuhungu uzona guhitanye ati njana aho hantu watwereka ko twakubititse baturiye nena jamu karusinza kabarashi hanyuma umworoganiza akamufasha nawe gukora ako kaboro uwo aratwara akanoti hariho nigeze kubona yari amahera y'abandi baca bamuronga akaboro kameze gute kame kuko oya sika akaboro kuko hari akaboro nyine bamuteyeko ico gihe vraiment byari biteye ubwoba niyo mpamvu
je abakobwa bameze nka Bella je sinobihanganira oya uwo mukobwa bigaragara yuko atari bwafata umwanzuro nyakuri wo kuvuga uti umuntu turategereza kubana sibyo none mu gihe atarafata umwanzuro kubera ko umuhungu ashobora kwitanga agakora ibyo ashoboye byose akaguha amahera yuko yajya atamwanzuro urafata umwanzuro wa mbere yafashe umwanzuro wa mbere yafashe ntibimwe nakubwira ni umwanzuro wo kuvuga uti dukundane mugabo nta mwanzuro wo kuvuga tubane yari yafashe none wowe kubera none mu gihe muba mukundana urumva rero bari rwa rukundo nyene rwa mashanje ko si mashanje dukundanye umpaye ndasekeza bangwe hari twebwe ni yakwibara n'abariko baradukurikirana baraza gufata akanya batwandikire babanguranye zino mpande zibiri zishamiranye ndabona Bella avuga ati jewe vraiment ndaje no mwigeme n'izindi noti nazimwe waziseketse ariko batavuga rumwe na Genevieve nawe avuga ati wapi abono bagira muri Kongo no muri Tanzania nyambaye bagiye gukora iki numva ziraza kutubwira no bagiye kurondera utuboro Bikira Maria mawe ari akadaho nyene abakobwa kubereka abakobwa bajya amahera y'abahungu ukajya amahera yanje je utanyemereye yuko tubana ariko nimba wemeye kunkunda nkunda ukundi nimba ubona utarafata umwanzuro yuko tuzobana reka kundira amafaranga yanje nkazoza k'abana banje n'umugore wanjye ariko bari n'udufaranga duke wari ibaze nk'umuntu vrema yiriwe ku kimaso cyangwa ku kiyede yakoze yarusha ati yafata y'amahera bamuhenze ku munsi wose aravuga ati vrema ujya mukobwa turakundanye tuzobana hariho utwakenera reka ndamufashe nawe ndamuheko kuri utunarose dusangira akabisi n'agahiye kubera mu gihe muba mwamaze kwemeranya ko mukundanye bisigura yuko mu bibi no mu byiza mubifashanya niko rukundo nyakuri none mu gihe jewe nitanze kweri ingufu zanje zose nkazigutako wewe uri umukobwa uciza kundira amahera y'iwacu Genevieve tandukanya gukunda bisanzwe hamwe no mubano ibyo bintu bibiri bose biratandukanye kandi ibyo bintu abakobwa erega niba arashika mu mubano baracari mu rukundo bari kubera rero bari guterashaka kubwira Genevieve kubera bari mu rukundo ntibari bwaje mu bintu byo kuvuga yuko mu babana rero mu rukundo ikintu cyose urakire kuri wo muhungu kugira umukobwa kugira wa mukobwa wawe mere none beramuhaye aracumita wamwongera agasekeza kandi ahariho hose washaka kumutwara akagenda kandi nyene muri we yumva avuga ati je no ruhungi sinose oya mubanze mutunze gato ndamubaze bera manzi ndakubaze twaragowe yajawe none mu gihe wewe umuhungu ajya akakubwira ati dukundana umwemerera uvuga ati ntituzobana cyangwa umwemerera uvuga ati tuzobana Genevieve umuhungu nashobora kuza kubwira ngo najye tubana abanza rwa rukundo ereko umubano uva muri rwa rukundo nyene kandi rero je ntariyumvamo kuvuga uti je Genevieve tubana sishobora kuza kwiboha basha tumvikana sishobora kwiboha naronse ugusumba ndatumuka none ndakubaza urukundo ruhera muri fiançailles cyangwa ruhera ujya musi wa mariage urukundo ruhera umunsi wa mariage neza hajya mukorana mutakunda yego jewe tumbwira ngo turakora tukiri muri dukwegana nani wacu ugatahi wani aho ya prem nta rukundo baruhari ngenda yakubesha niyo mpamvu uca usekeza abaruko kugira inoti mba mfise uburenganzira bwo gukundana n'uwari we wese aja ntumbera mu gihe numvise yuko ndamwiyumvamo ndamwemerera muri make n'uburahitamo simba ndahitamo ujya rero namaze guhitamo nkavuga uti reka tubane nca ntunza none Bella umukobwa ugira yubakugwiwe ategerezwa kuba yakundanye n'abahungu bangahe oya ivyonye ariho n'ukundana n'umwe bigaca biba bakabana n'uwundi azogenda basha yarakundanye basha n'isite yose no mu mahanga akagenda agakundwa n'abazungu agacumita inoti hama muntu mugasanga atawukiye ariya iwabo wabasigaye ntumbari ngira nujya muntu uzusanga agenda yarabyibushe ku nda aba yari inoti z'abantu benshi wanashima abantu nk'abo ntibanabyibuha ntibatwara kabiri nuko rero ni Bella tugiri kumwe ndetse na Genevieve ndiko mbona neza ko batariko barahuriza kuri kino kintu
mwati noti no gusekeza ubundi ati no wazisekeje tumugire hariya hakurya bino bintu bantu b'Imana biraherera he ariko reka tugaruke kwa Genevieve kumunegera bayishuye ngo Genevieve iriga jare umuntu avuga ati none ko niyitwe nyene bigende gute none agereke ko n'utundi tuhera two kujabuka inzuzi agenda kwe ja je tubisubiyemo kweli no kujabukira no mujabukira vrema kubera ko birababaje gukunda umukobwa utwari kuziganya twose kandi two tuzogufasha yego ugasanga uri kuduhereza ku mukobwa ariko birababaje udashaka kutumuhereza ko baki uko single woye kugenda gushira ambuteyage ku bantu kuko yo ni ambuteyage ni desordre gutuzaniye bera urakaze ukanoti kabandi no gusekeza nawe ngo Genevieve yarahiye no kubagira muri Kongo arakujabukira hariya hakurya ariko abakongomani baratwica yani batwica bakatumva baratunyagaza baravuga ati murondere yiwanyu Burundi uko tuboro na ngwengira mwayoroganije Okay, tuberekeza ku muzozo wa kino kiganiro birumvikana yuko impande zose zibabaye ariko geze no saje sindumva umutima mwatoye kugira ngo no muhungu mumufashe ubura cyashigikiye umuhungu ndashikiye umukobwa biraherera jero weekend banda berekeje konde wanje numva uyu muhungu nyene numva umenga yaribwe nukuri nagiye ivyatsi atutse atekane kuko none bandikiraniye he nakoze nane kimenyetso na kimwe afise kigaragaza yuko ayo mahera yaranamuhaye kiri hehe gashaka hariho sinyatire ya nyumba kumena dokati igipapuro bandikiraniye kiri hehe ari igipapuro cyanditse mu mutima cy'urukundo ubwo rukundo rero n'abandi bose bararufise ariko wahisemo ujya yego none wahisemo ujya wumva wowe utoca ukumana ujya nyine nakubwiye gukunda urashobora no gukunda abantu igihumbi kandi mu mwanya umwe uburenganzira bwawe turashize none ega rero tugaruke mu gusozera kino kiganiro turabe none uno muhungu byagenze uko yari afise amikoro make ariko agakunda umwigeme kandi akamukunda nyine bivuye ku mutima ariko umukobwa nawe akavuga ati vraiment je ndagukunda ariko vraiment n'inoti yawe sindayanka Ima ndayisekeza je cyo numva gusoza kino kiganiro ndababanguranije abatumire banje mwe je nk'abare kuko none muza guhuza mpava muhana ingumu kuko mwaze yabaye wa muhungu undi yabaye wa mukobwa Ico muna coco abahungu muri kino gihe bafise urukundo najye ukunze utazuratanga vyovyungira ntivyokunda rero kanume bera none nk'ubu ndagukunze mugasenze ndaguha inoti niho kamera ko reka shareka ivyo nibiki nakubwiye urukundo rujana n'akanoti ego kwe no kurya reka Genevieve ukunze umukobwa ariko ntuzuramuha akanoti none koko ndiko wari urukundo ahubwo bahungu nibaze baravyiga kubera ko abakobwa bo n'abasoma bigombera inoti gusa rero mu gihe umukobwa uzomuhereza kutwi wawe twose bibaye kubera ko nta muzoba mwarandikiraniye mugani wa bera uyu muhungu rero tuvuge tuti yaribwe karabaye yihangana karabaye kubera ko iyo muba muri ko muhana ibintu mukundanye ntimwandikiranira na hehe n'ibiki rero mu gihe umukobwa amaze kugukatira uca kwimosha igipara bera akandi vyamari sigipara mana yana rero Genevieve tuba turasoza rero ukavuga uti uno muhungu avyitwaremo gute biragaragara nyine ko yibwe nta kundi kuko yasaba ko turi dufaranga araza kwibwa kabiri yaribwe nyene karabaye yokora iki icyo yokora no kwihangana hanyuma bikamuha kumenya abakobwa ingene bameze akiga namakunda kubwira abantu ikibisi uguca mu bihe bibi cyangwa by'ibyaha cyangwa ibiki ariko ikintu kiba kibabaje ni ikihe ni uguca muri ibyo bihe ntibikwigishe kubera ko iyo umaze guca muri ibyo bihe yaramaze kubona abakobwa ingene bahemuka arabona ingene baryajyanye amahera yabo
rero ubu unye bimwigishe niyo asubira gukunda azamenye ingene agenda. Okay. Pardon kwa bera naho bera no mukobwa vraiment abandanya kino tizabandi cyangwa garukiriza aho basi yihanura kiriya nimwe n'umuhungu yabasha nabo yabitsa kuya jewe nohera kuri uwo muhungu cyambere cojo mu bisanzwe ego urugendo rw'urukundo basha umuntu akwisangamo ariko ushaka kwirinda neza nuko wote muri ibyo bintu uvuga uti ndafise intumbero imaze gupangwa bien aho rero ushaka kwirinda kwa kubabazwa kwa guhemukirwa ibiki n'ibiki wowe ukavuga uti ngo mbaniyangaje kandi ndondera inoti hama nkunde nshingira amahoro yaje ariko ukiri muri bya bintu bya 2020 ukuri kw'Imana baje muracababazwa muracaribwa mpaka ikintu kimwe gusa penda ushajianda kufunga ndoa kweli bo ugenda uvuga uti jewe deje namaze kuyipanga nkeneye rero umuntu tubakana ahandi haca hava guhemukirwa kuko cyendo mufise projet yihuta cyane tumukira ubona yuko ugifise projet y'imyaka 5 iri imbere irinde kwanza utume wilimita iyo 3 canke 2 uyirondere minoti hamugenda uvuga uti nsigaje imyaka 2 umukobwa kukurindira imyaka 2 canke 3 ivyo ni ibintu bisanzwe vraiment benshi baravyihanganira mugabo kuri 5 oya no kuri kw'Imana yaba yarabutse abayarabutse ubangutse abayarabutse umukwakwanya muri mako umukobwa ntakunda kundi ucaputse dushaka abataturatsa mikorosi Bikira Mariya ngaho rero gira kata mubwiye no mukobwa canke abakobwa bameze nkawe n'uwo mukobwa bashikira no mubwira ego ivyo yagize arabifisemo uburenganzira n'ibyo ariko akariro gake nakure apana ko tuguma turya none turya bigaherera he ntabwo yamenye itama tugabanye nawe nimba yamaze gufata ingingo yo kumuheba n'uwo wundi ntaca bimubwirira kuko biraryoshe basha guhemuka ariko udahemukiwe kuko naho umunsi yahemukiwe azoca yumva bwa bubabare bwa bundi yamutera ujyanye nawe nibwamubako azokwicuza imyaka yiwe yose rero natuze Imana ishimwe mbere arakubutse uti natuze woba ari kumwe nimba niwe yabonye yuko yoba kirumba kibasumba wiwe natekane bapanga ibyo bapanga hamabuba bane ntasubire kandi basha guhemuka ntabwo maguruka ngo nuko abanyumvise no basha birababaza nukuri birababaza nagezaho umuhungu w'abandi yamutunuje nafunge fre aho nyene ageze agarukiriza umuhungu yirirwa atondanya agakaye kwa muganga kubera umutima uzumva birababaje nuko nawageze mu rundi rwego yari yaramukunze byatari nibyari byoroshe nuko reka tubashimire kuri tuno manuro muhaye n'umusore nuno mwigeme nawe ubwiwe akaba yarose impanuro none ariko musozera umusore uno munsi turetse n'ibi by'uyu muhungu yahutse avuga ati bera je ndakeneye ko dushinga urugo uwo musore ameze gute atanga ikirego kingana gute oya ibyo nabyo biva mu kiyaga nimba ariko aradukurikira ngo yatevereme ujya mwigeme namushimye cyavuze ndumva no bishobora acaza mukora umuti nukuri ntiyitinye araza kuko urumva tuzobivugana ngo sinza kuvugira kuri zino mikoro nuko birumvikana dusura kwa Genevieve ati je none nk'umuntu avuga ati je ngomba kubakana na Genevieve ko naraje ku rutoki mu mega nta kaboro kariko yari umuntu ameze gute amuha ikirego kingana gute nk'ibyo rubaze byo kuvugirana umuntu yaramutse akurondera abafise nimero zawe nka jewe kuri YouTube haba hariko nimero yanje kuri Facebook iriko yondondera ibyo tukabivugana urumva nk'ibyo si ibintu by'umuntu uca kugira nka wa wundi ngo je ngo nkunda abavyibushe ngo nkunda abonze ngo ndabarebare si muri no mukurahe rero kino kiganiro tuzokizane cyitwa no mukurahe kugira ngo umuntu abakene abakure hano nyene tugihebere nige okay reka turashimire ko mwitavye ubutumire bwacu mukaba mutanze impanuro muri kino kiganiro
murakoze cyane namwe mwakoze kudutera akamo twabitavye kandi vraiment novuga byinshi reka ngeza okay dusozera kino kiganiro abakunzi ba Trasis mugende kuri TV yacu mukore kakaboro kakandegure nimukibagire muze murahindukiza apana kugira uku muze murasangiza n'abandi bose kugira ngo ibiganiro byacu bize biragira kure yego muze muraha abandi nyine mu kanda kajya kaboro mubanje kuraba kwanza apana kuza murakanda kajya kaboro mutabanje kuraba tukaraba ikiganiro hanyuma uhejeje kukiraba ukagira sabone ukagira na commentaire hanyuma ukaca umaze gukwiza ububoro bwose rero biramukamanye bye tutuboro birangiriye aho reka nshuti namwe bakunze muri kumarakurikirana ibiganiro cya kuri Trasis Hope Ministry TV namwe nyine tubashimire bakoze kubana natwe abahungu mwahemukiwe tuti pole sana mwihangane abakobwa mwahemutse tuti bikebukireka kubabaza iyo mitima yabo batipe nabo n'abantu ikiganiro twe twateguye naho kirangiriye rero batumire bacu babonye ari Bera ari kumwe na Genevieve hariya mbona avuga ati jaga ibintu byo kuririmbaga ajya jewe vraiment sinurushe sindanababeshe muje kuri channel yiwe mwandike Genevieve nayo kwizera akindi abasaba atarakaboro bakoze kubana natwe tuzosubire mukinegera kuzokurikira kuri micro mariko na Prote turakingiwe na utaha bye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.